Haleluya. Ijambo tugiye kuganira rivuga ngo le combat dans la prière. Intambara yo mu masengesho. Daniel igice c'icumi kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14. Le combat dans la prière. Intambara yo mu masengesho. Daniel igice c'icumi umurongo wa 11 gushika ku 14. Igice ca Daniel kigomba kitubwire ingene Isirayeli hageze igihe isubira inyuma. Isirayeli isubiye inyuma iva mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ivuye mu vyagezwe vy'Uhoraho hari umuhanuzi yitwa Yeremiya atangura kubwira Isirayeli ibibi bigiye kuyishikira kubera yasubiye inyuma. Imana irungika umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya 25 verset 11. Aravuga ati kandi iki gihugu cyose, abwira abantu b'Isirayeli bari bahari, ati iki gihugu cyose kizoba amatongo n'akajoreza, kandi ayo mahanga azokorera umwami wa Babuloni imyaka 70. Nimutagaruka kuhoraho, Uhoraho agiye kubarekurira ihanga ry'i Babuloni, muzohinduka baja abatware mu gihugu c'inyagano, mumukorere imyaka 70 murabaja. Byari ibintu bitoroshe. Isirayeli harageze igihe irategwa na Babuloni, batwara abantu bose bari i Yerusalemu canke Isirayeli. Muri abo batwaye harimo imisore imwe, ariko muri iyo misore hari umusore umwe yitwa Danieli. Abasesanguzi bavuga ko Danieli yatwawe akiri très jeune, akiri mutonya cyane, hagati y'imyaka 16 na 18. Atwagwa kure mu gihugu cy'i Babuloni, ariko naho yagiye hamwe n'abagenzi we bahagumanye Imana yabo. Mu bihe bigoye bahagumanye Imana yabo, bajanwa mu bihugu vya kure, batangura kuba abahezagira Imana n'abazana ubutumwa bwiza muri ico gihugu. Ariko igihe caragiye, imyaka iragenda, Imana yari yavuze ngo bazovayo inyuma y'imyaka ingahe? Handitse 70. Danieli nk'uwagiye afise imyaka 16, inyuma y'imyaka 70 afise ingahe? 86. Hagati yaho hari ibintu byinshi Imana yakoranye nawe, ariko Danieli yiha umugambi wo gusenga kugira ngo Imana ibakure muri ubwo buzima. Bari babayeho nabi, ntibashobora kuba bafise amatongo, ntibagira ico barima ngo bikenure, bacunwa bupfuni na buhoro. Imiryango ya Isirayeli ntiyari igishobora gusenga Imana yabo nk'uko igomba. Bari babayeho ubuzima bubi. Iyumvira imyaka 70 umuntu wese abaza ngo Mana tuzova muri bino bibazo ryari? Mana uzodukiza ryari? Mana ego basokuru ba papa baracumuye, ariko Mana uzodukiza ryari? Hari amarira menshi mu Bisirayeli batwawe hinyagano. Umuhungu uwo mugabo ashitse ku rugezo kumutama, afata umugambi wo gusenga. Nico gisomwa yo tugomba gusoma. Afashe umwanya wo gusenga, Imana iza kumugendera, imubwira amabanga ashaka tuganira 3 yicatumye Imana iza kumutabara. Haleluya. Icambere dusome Daniel igice c'icumi duhere ku murongo wa 11. Haravuga ngo, badusomere. Arambwira ati Danieli muntu mukundwa cyane, utahure amajambo ngira ndakubwire. Uwo n'umumarayika aje kumugendera inyuma yuko yasenze abaza ryari bazova muri bino bihe. Va hasi uhagarare, kuko ubu ndagutumwe ko. Amaze kumbwira iryo jambo ndahagarara mpinda agashitsi. Yarahinda agashitsi kuko yarabonye umumarayika. Maze arambwira ati ntaco utinya Danieli, kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi. Ntaco utinya kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura
no kwicisha bugufi no imbere y'Imana kwicisha bugufi imbere yawe y'Imana yawe. amajambo yawe yarumviswe kandi ayo majambo nyene niyo anzanye. Haleluya. Gezaho dutangure icambere. Avuze ngo ntaco utinya Daniyeli, kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura. Iki ni kintu cambere Imana yanezerewe Daniyeli. Icambere mwandike, gushira umutima wo gutahura. Avoir à cœur de comprendre. Daniyeli ikinzanye kuva umunsi utangura gushira umutima kugutahura, amajambo yawe yarumviswe. Niki cabaye? Daniyeli yatahuye iki? Badusomere Daniyeli igice c'9 umurongo wa 1 shika kuwa 3. Mbega Daniyeli yatahuye iki? Niki gitwereka Daniyeli gutahura kwiwe? Mu mwaka Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu ruvyaro rw'Abamedi yimitswe kuba umwami w'igihugu cy'Ikarudaya kabiri. Muri uwo mwaka wa mbere ari kunganje jewe Daniyeli namenyeshejwe n'ibitabo igitigiri c'imyaka Yerusalemu hazomara ari misaka ko ari imyaka 70. Gezaho je compris par les livres, nahura ndabisomye mu bitabo, qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, et que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Nahura ndiko ndasubiramwe ivyanditswe, nuguruka amaso, nahura yuko imyaka yo gutabagwa yageze. Daniyeli icyankoze ku mutima, Imana iravuga ati nuko washize umunsi wa mbere ushira umutima wo gutahura. Iki gihe imyaka ari itanguye kurengana 70. Imyaka 70 yageze, ntibaratabagwa. Mbega byari byavuzwe gute? Yeremiya yari yavuze gute? Nibiki ujya mutama yasomye aratahura bikora ku mutima w'Imana. Reka muhumve Yeremiya 29 umurongo w'10 gushika ku 14. Mumvirize ico uyu mutama yatahuye gikora ku mutima w'Imana. Kuko ari kuhoraho agize ati imyaka 70 ni arangira muri Babuloni. Ariko arasoma ati ivyo Yeremiya yari yaravuze ati imyaka 70 ni yarangira muri Babuloni, nzobagendera bashitse kwijambo ryanje ryiza bagarukane ahantu. 11. kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Aya majambo mwese murayazi. Ni jewe uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Urumva abantu bariko babwirwa ayo majambo bamaze imyaka 70 bakubitika ngo kuko ivyiyumviro mbiyumvirako ni jewe uhoraho mbivuze, ni ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo kumuherezo ryanyu. 12. Kandi muzonyambaza. Umviriza aha hantu yatahuye Daniyeli, kandi ico gihe muzonyambaza. Muzoza musenge nanje nzobumva. Muzondondera kandi muzombora nimwandondeza umutima wanyu wose. 14. Nanje nzobiyereka. Ni jewe uhoraho ndabivuze. Nume muhindukira muve mu kinyago, muzova muri esclavage, kandi nzobakoranya ndabakuye mu mahanga yose. Haleluya. N'ahantu hose. Haleluya. Aho nabirukaniye ni jewe uhoraho ndabivuze, nzobagarukana ahantu nabakuye igihe mwajanwa mufashwe mpiri. Inyuma y'imyaka 70 umutama Daniyeli ariko arasoma ivyari byaranditswe n'abahanuzi, agwa kuri aya majambo ya Yeremiya avuga yuko bazosubira mu gihugu cyabo. Ariko hariho condition. Numvise ngaha kuri 14 nimba ari 12, someramo 12. Muzonyambaza. Muzoza musenga. Muzosenga. Nanje nzobumva. Aho nanje nzobumva. 14.
nanje nzobiyereka je uhoraho mbivuze ntume muhindukira muve mu kinyago kandi nzobakoranya ndabakuye shabugezaho muzonsenga muzonyambaza nanje nzobiyereka ndabakure mu kinyago. Imyaka iriko iragenda 70 yashitse ahubwo itanguye kurengana. Imana irindiriye ushobora gutahura yuko kugira ngo babohoke hari igisabwa. Mwumvise ari giki? Muzondondera, muzonyambaza. Ico gihe nimwanyambaza nanje nzobiyereka, nzobakura mu kinyago. Imyaka 70 iraheze nta uriko arafata umwanya wo kwambaza Imana. Ngiye iriko irarengana. Ni nkuko Imana ivuga ngo nta muntu none nuno munsi arasubira mu byagezwe abone ibyanditswe na Yeremiya. Nta numwe yariko arabibona. Ariko Imana inezerewe ngaha, nico gituma irungitse umumarayika ngo kuva umunsi wa mbere ushira umutima kukugira iki? Kugutahura. Watahuye iki? Natahuye yuko kugira ngo Isirayeli bohoke naho imyaka yageze ntidukwiye kwicara kuguru kukundi ngo Imana yarabivuze izobikora, ariko yatwemereye ko dusenga, yadusabye ko dusenga. Hari uruhara rwacu nayo igakora uruhara rwayo. Abenshi bafite amasezerano, abenshi ari iby'Imana yabavuze ko, ariko ikibabaje nuko bicaye bavuga ngo iya bivuze izobikora, point c'est tout. Nashana kubwire ko hari igishobora kudeclencha, hari igishobora kuzana inyishu y'ugutabagwa kw'Imana. Subira mu byanditswe. Hari amasengesho menshi abantu basenga ahagaze mu bigumbagumba adahagaze mu byanditswe. Oya Mana nawe ntu aba bana gamana wo bareka gutya. Oya hagarara ku byanditswe. Abenshi basenga n'ibigumbagumba n'ama emotion menshi bakibaza yuko kubera amarira ari menshi Imana ikibumva. Umwe niwe yambwiye ati Pastor Jenny baza ko nasubiye inyuma. Ni kubera iki? Ubu sigaye nsenga sindire. Kandi ivy'ukuri yararira bikomeye. Ati nibaza ko nasubiye inyuma. Amasengesho yumva ko yaduze igihe aherekejwe n'amarira. Sinasa amarira, ariko nuko abantu benshi batari mu vyanditswe ntibasubiyemo ngo basuzume bega hari umutima wo gutahura ubugombe bw'Imana imbere yuko nsenga. Iki ikibazo ca mbere Imana yanezerewe, ikintu ca mbere Imana yanezerewe nuko Daniel yashize umutima. Subira mu ijya image mu murawo umutama w'imyaka 80 ningahe n'itandatu ariko ararimbura ivyanditswe. Mbega nibagira mu myaka 80 uzoburimbura ivyanditswe cyangwa uzovuga ngo ntimwanteruye, mwambabaje, mwantonetse? Uyu mutama yakomejwe no gusubira mu ivy'Imana yavuze. Daniel ntacutinya. Umunsi wa mbere ushira umutima kugira iki? Kugutahura. Mbwira mugenzi wawe turondere gutahura. Nuhuruduke mu gusenga ubanza utahure iki? Imana ivuga muri iyo situation yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Daniel kuva umunsi wa mbere ushira umutima wo gutahura. Ico cyari gikomeye kuko muri ico gihugu nta numwe ariko aratahura ivyari vyaranditswe. Imyaka iriko irarengana nta numwe azi ivy'Imana yavuze. Ndiko ndabaraba ndabona muri abantu banyoterewe Imana, kandi nta nkeka yuko Imana ifise ico yavuze kuri umwe wese ari hagati yacu. Hari n'umugambi Bibiliya yatubwiye ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Yariko bibwira abantu bariko barakubitika mu buja, ariko ati ndazi ivyiyumviro mbiyumvirako. Ariko inyuma yaho tahura. Hama ni watahura uramenya ingene uhagarara neza imbere y'Imana amasengesho. Rimbura ivyanditswe, subiramwo amasezerano y'Imana. Bigutera intege, bikubuze gucika intege no kwihabura, ariko subizwamwo intege kuko Imana ikivuze
ugisengere ugiteramire kizoshika. Icya kabiri yamunezerewe, kuva umunsi wa mbere ushira umutima kugutahura. Icya kabiri ukicisha bugufi. Ukicisha bugufi. Icya kabiri Bibiliya itubwira ni ukwicisha bugufi, s'humilier. Abenshi hari aho babona ko ibyo byose itabikoze nta kundi cyangwa itegerezwa kubikora. Birantangaza muri bino bihe abantu basigaye basenga nk'uko umenga nibo ba boss b'Imana, nibo bayitegeka, nibo bayibwira. Hari nawe usanga mu masengesho bamwe mu bajene basenga bifashe mu mufuko. Oh haleluya, Mana twaserutse, uratubona, uratuzi, ha 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 ha, ndi hano. Humilité yaratakaye imbere y'Imana. Uwo nuko abigaragaje akavyerekana hanze, ariko ubwibone bw'indani nabwo burya butaboneka, burabishe, bubabaza umutima w'Imana. Daniyeli, reka nababwire gato, uyu mugabo Daniyeli ntiyari asanzwe. Imana yari yaramuteye iteka. Somera muri Daniyeli igice cya 6 umurongo wa mbere, mwumve uyu mugabo ingene yari abayeho. Maze Dariyo abona ko ari byiza kugabanganya igihugu abaganwa 120 ngo bakwire igihugu cyose. Yari afise abaganwa, uyu mwami yari atwaye afise abaganwa 120. Aha. Kandi ashira hejuru yabo abakuru 3 bo kubaganza. Aca ashira hejuru yabo 120 abakuru bangahe? 3 bo kubaganza. Umwe muri bo yari Daniyeli. Muramumva uwo mugabo arongoye, nomba ntarongoye abene gihugu, arongoye baki? Abaganwa. Ntarongoye abantu bo hasi, ahubwo arongoye abaganwa, barongoye abo hasi. Uyu muntu ari hejuru, arongoye abantu. Umve, kukugira ngo kwari ukugira ngo abo baganwa babashikirize ivyo batoje ngo umwami ntagire ico ahomba. True. Maze Daniyeli abagakomeye kuruta abandi bakuru n'abaganwa. Muri babandi 3 hari uyunda baruta. Ninde? Daniyeli. Kuko yari mu bwenge bw'agahebuzo. Haleluya. Mbere umwami yumvira kumwegurira kuganza igihugu cyose. Gushika naho umwami yumva kumenga ntakwiriye kurongora, ahubwo horongora nde? Daniyeli. Murumva uwo mugabo niwe yafashe yisonzesha, yambara amagunira iminsi 21 ariko arasenga. Ndagusavye umbwire ati wowe ufise poste yihe itokwisonzesha? Barira mugenzi wawe ati wowe ufise poste yihe ituma utosenga ngo wicishe bugufi? Uri nyumba 10? Uri chef de service? Uri directeur? Uri ADG, PDG? Uyu mugabo yararongoye hafi igihugu kirimwo ibihugu le royaume 130 n'izindi. Ariko uyu mugabo mu myaka yiwe ntiyabona ko ari gihambaye. Yari kuvuga ngo sindinda nsenga, jewe byanje byarakemutse. Ni hariho bamwe bavuga ngo carakemutse nitugisenga. Bariza mugenzi wawe uti ntugisenga kubera cakemutse. Hari ukungena Imana ishobora kubikora ukagaruka mu masengesho, ariko byo bavyiza kusenga utaragarukanwa. Daniyeli yari hejuru, ariko naho yari hejuru yarazi umubabaro ubwoko bwiwe bubayemwo, yifatanya nabo, yaje imbere y'Imana mu gusenga yicishije bugufi. Yari kuvuga ati Imana ibyanje byaraheze, ariko yicisha bugufi arondera Imana ivyo byakoze ku mutima w'Imana. Nta gikora ku mutima w'Imana nk'amasengesho aherekejwe no kwicisha bugufi. Icisha bugufi munsi uko kushobozi bw'Imana kugira ngo ushire hejuru mu gihe gikwiye. Imana irabwira Abisirayeli ngo niyo hagira ingoma ya 2:14 murahazi ngo maze ubwoko bwanje bwitirirwa izina ryanje nibwicisha bugufi ugasenga burondera mu nyonga hanje. Nibwagira iki? Nibicisha
mwumvise icyo batanguriyeko nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanje nzokumva ndi mwijuru marire ivyaha vyabo nkize igihugu cabo. mwumvise batanguriye kuki? Amasengesho atari mu kwicisha bugufi niyo yishe abantu b'igihe ca nyuma. Dusigaye turi ba bosi, dusigaye dukomanda, dusigaye kubera twamenyereye gukomanda no guterekomanda ikintu cyose dushaka zana. Ariko imbere y'Imana byarakenewe ko duca bugufi imbere yayo. Ivyo vyakoze ku mutima w'Imana. Iti umunsi watahura. Icya kabiri ukicisha bugufi. Icya gatatu murakenewe kumenya nujya murongo nyene musubire hariya Daniel 10 ukicisha bugufi no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Umviriza icya gatatu amajambo yawe yarumviswe kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye. Gezaho tes paroles ont été entendues. Amajambo yawe ndabikure muri imvugo amasengesho yawe yaratahuye yicisha bugufi. Icya gatatu mucandike nico ndangiriza ko yaciye agira iki? Yarasenze. Ugusenga prière amasengesho yawe amajambo yawe wavuze yatanguriye muzosanga mu gice c'icenda ariko arihana yihana ibyaha vyiwe n'ivy'abani wabo abiwabo yihana yuko bacumuye ku Mana. Amajambo yawe yari mu guca bugufi yari mu kwihana ariko ayo majambo yawe yarumviswe. Amasengesho mwene data ni vyiza kufisa amasezerano ariko ni na vyiza kutahura ayo masezerano ingene ukwiye kuyabamo. Naho ushobora kuba uri kuca mu bihe bigoye hari ibyiza n'ibindi bikomeye Imana yavuze hejuru yawe, ariko ivyo yavuze hejuru yawe irashaka kutahura ingene ubishikamo. Icya kabiri wicisha bugufi hanyuma ukegera Imana amasengesho ugasenga. Umviriza Daniel atanguye gusenga hari ivyakorese ngo uwo munsi nyene Imana yarungitse inyishu. Murongo wa 14 mwumvirize ivyabaye, wa 13 mwumvirize ivyabaye. Ariko Segaba ubwami w'Ubuperesi amaze iminsi 21 andwanya. Ariko umukuru w'ubwami bw'Ubuperesi yamaze iminsi ingahe? 21 angwanya. Hanyuma Mikayeli umwe wo mu ntwazangabo zihambaye aza kuntabara nsigarayo mu bami b'Ubuperesi. Andanya gato. Nuko ubu nzanywe no kugutahuza ibizoba ku bwoko bwanyu. Shaka kugeza nzanye inyishu. Ariko icambere yarasenze agitangura gusenga bega vyari vyoroshe ngo umwami w'Ubuperesi yarangwanije iminsi 21 wose. Bisaba yuko ndondera intervention y'ijuru. Haza mu marayika ajejwe intambara warongoye intambara ni Mikayeli araza kuntabara. Nico gituma ndekuwe kugira ngo nze ndaguhinyishu. Ndababaza Daniel yasenze umunsi umwe iminsi yose ariko arasenga vyuguruye intervention y'ijuru kuko yasenze iminsi 21. Ayo minsi 21 niho hari n'intambara hariya mu kirere. Umwami w'Ubuperesi sakarere gasanzwe kazwi, ariko Bibiliya tubwira yuko hari impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru, ahantu ho mu kirere. Abanyefeso 6:12 mwumva ingene bavuga ngo abo tunigana, mwumviriza abantu tunigana abaribo. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso. Icambere ni bande? Tunigana n'abakuru mu Gifaransa ni gende kimwe abakuru mu Gifaransa ni les principautés. Abo nibo bari hejuru. Abafise ububasha mu Gifaransa ni les pouvoirs.
abaganza isi mu y'umwiza gifaransa ni les dominations cyangwa les dominateurs. n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru hama hagaca haba les esprits du mal. bidushirire ku rutonde. ni ukuvuga ngo abo tunigana nabo nyine baripanze nko kurya intwaro zipanga. abo tunigana saba inyama n'amaraso. kujya hariho utwara ibarabara, hakabaho nyumba 10 aza kuraba agakaye, hakabaho n'uyundi ku mutekano wanyu umeze neza, gushika ku ntwaro, gushika ku mukuru ari hejuru arongora abazwa byose. niko n'impwemu muri administration yayo canke zipanga kujya kwigisirikare. hariho homme de troupe, hariho premier classe, hariho abasereja, hariho aba officier n'abageneraux. ngaha uyu mugabo Daniel gitangura gusenga, inyishu yiwe yaraje, mugabo ahura n'umwami aganje ico kirere. avuga ati iki kirere ntundengana ngujana inyishu kwa Daniel, turanigana. ariko Daniel ari ku mavi ariko arasenga, Imana yumva amasengesho irekura Mikayeli. Haleluya. hari abasenga rimwe bagaheba ngo byaratunaniye, ngo byatugoye, ngo tunatanyisha ihari. ngira mugenzi ati shishikara. shishikara. ashobora kuba ari iminsi 2, ashobora kuba ari amezi 2, ashobora kuba ari n'umwaka, ariko hari umunsi Imana izorekura ingabo. turakwiye gutahura yuko amasengesho n'urugamba abo tunigana. ariko igikristo ca kino gihe cy'igihe cyanyuma dushaka kuba igikristo gisirimutse, igikristo kidasenga mu ntambara, igikristo kirindiriye yuko Imana ibicuncumura bakabicakira. turakeneye gutahura uru ruhande rw'intambara. ababitahuye hari uruhande rw'intambara bazi neza yuko barimwo, kandi uko banigana, uko bagwana, batuma uko basenga batuma ijuru ryuguruka rikarekura intervention. intervention yabaye rimwe, kuko na Daniel ntiyasenze rimwe, yarashishikaye gushika ku munsi wa 21 Imana irekura umumarayika. umwami w'Uperesi yari yagerageje kuzibira. raba ngaho baravuga ngo impwemu mbi, les esprits du mal. izo ni za zindi zigenda ngaha hose usanga zihari. impwemu mbi ziraba no mu bantu. mu masengesho abantu barirukana impwemu mbi zabaye mu bantu, kandi zigataka zikiruka. hari ibanga nigeze kumenya, igihe uri kuragirira deliverance umuntu, hari impwemu mbi ziri muri we, ariko hariho n'izitwara ziri hejuru. rimwe na rimwe zirakominikana ati ntimuveyo, ntimwemere, ararushe, bandanya, gumamwo, emera. ndagiye. iziri hejuru uti ukihenda ukavayo, urakabona amategeko. uwo ariko aramfasha igihe kimwe niwe yambwiye ati iyo tugiye gusenga turabanza gukupa connection. ndavuga ntibirakomeye. ati ahantu tukahugara impwemu mbi ntizisubire gukominikana n'izindi ziri hejuru, hama tugakubita izi zitagira gitabara. abo tunigana n'impwemu mbi izi ziri mu bantu, atezi urusaku, akacugenda ahantu hose ukamenga n'umuriro. izi ni impwemu mbi. impwemu mbi turazirukana mu izina. icya kabiri, hejuru y'impwemu mbi, les esprits du mal, les esprits mauvais, hariho abaganza iyi si y'umwiza, les dominateurs. genda murabe, suzuma, murabe uburere butandukanye. hari aho usanga akarere kamwe kaganjwe n'ikintu kanaka. tuyo dukorera muri kano karere, hari igihe mvuga ibintu nkumva umenga ivyo bintu ndiko ndavuga abantu babitahuye ko ari vyo, kuko nivyo maze iminsi mbona. hari uguharika cyane muri ahantu hari imiceri, sinzi gituma imiceri ikijana no guharika.
impwemu mbi iganje aho hantu apfa kwimbura ucumenga ronse n'umugore wa kabiri. Abagore nabo banyine bagaca barenga ibigo, ugasanga abantu bararenze ibigo bafise abagore batarababo. Irima rigeze akaja asubira ku umwe wa mbere yimbuye akagira uwa gatatu. Iyo ni impwemu mbi iganje aho karere. Raba uburere muvamwo, raba iyo muva, bimwe na rimwe haraho bigomba kubakwirikira. Kubera iki? Kuko aho mwakuriye mwari muganjwe n'iyo mpwemu. Abo tunigana saba inyama n'amaraso. Iyo ugeze ahantu wubaka canke iyo ugeze ahantu ushika mu kazi, haraho iyo mpwemu iguma igukurikirana bikanka kushobora kwidegemvya. Kubera iki? Wakuze uri muri oppression, uremerejwe n'iyo mpwemu. Hari impwemu y'ubupfumu no kuraguza hariya ntavuze, murahazi. Hakabaho n'ahandi usanga hari impwemu y'akaboregwe kadasanzwe ata muntu muzima. Ahandi ugasanga nta muntu n'umwe yiga ngo aheze ya gatandatu. Nta munsi n'umwe bazokwigera baronka n'uwahejeje gatandatu. Kubera iki? Impwemu yaho ibabwira ngo genda uca ifaranga, bari kujyanye. Ugacukura muri iyo ntituzomenye. Ndababara ndiko ndabwira abantu bamwe hariya, ndabwira nti birambabaza kubona umwana w'umwigeme aho kubananya ishuri agaca hagarika ishuri agaca agenda akanda amatomati n'intuze imbere y'inzu y'iwabo, akumva yuko ubu unyafise amahera yidandariza ukwiwe. Abantu tukabiraba tukona ari bisanzwe, abantu bakaja muri ubwo buzima ukamenya nibisanzwe. Nitumenye yuko hari impwemu iri kwiranigana naho karere uvamwo naho hantu uri. Bibiri tubwira ngo abaganza iyi si y'umwiza, hariyo baganza barigabuye. Kandi Bibiri ivuga ngo iyo imwe ivuyeho ikigenda isanze hahandi yasubira kuva ari ahantu hateguye, ikihamagara iyindi yo mu yindi ntara ati ngo umpe abasirikare bake bamfashe dusubire hahandi. Abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko ni impwemu mbi. Hariho twumvise impwemu mbi abaganza hejuru, abafise ububasha, le pouvoir. Genda murabe ibintu vyerekeye le pouvoir ngazi kogwa ngaha kwisi. Haraho uzosanga mu vyerekeye domaine finance, domaine ya business, hari abariko baraganza mu vyerekeye business, bayikora ala maniere y'isi. Natwe twinjira muri business bikatugora ko tuzana business mu bwami bw'Imana tuyikore avec les principes z'Imana, ariko tukisanga twinjiye muri wa murongo w'abaganza business. Education, uburezi ni uko nabaganza ivyerekeye uburere, les education. Ubu unye mu bihugu vya Buraya na Amerika barinjiye ku buryo bategeza kubereka ivyo mwigisha abana. Utabibigishije barabakwirikirana, mbega muhiri wanyu bimeze gute? Mbega ibintu baravyanka canke barabikunda? Barabikritika. Ni wa kritika homosexualité muhira, naho buri muhira umwana wawe barashobora kumukwaka. Kubera iki? Babigisha mu ishure yuko nabo ari ibintu bisanzwe, ni orientation sexuelle. Niko yiyumvamwo mu hagateka kiwe. Nabaganza bariko barinjira amadomene yose. Ikibabaje abakristo twicaye ngaha tuza gusenga kuwa Mungu, ariko dusubiye ku kazi iyo dukora umenga twibagiye vyose ko turabana b'Imana. Mwabashinga amateka vuga, mwabantu mutegetse mwahawe kuja mu bibanza byo gufata des décisions, fata des décisions zishigikiwe n'Imana. Hagarara contre les pouvoirs du mal, hagarara contre ubushobozi abaganza bumwiza. Muriho nk'abumuco ntimuriho kugira ngo mwishushanye. Haleluya. Abaganza, hejuru y'abaganza abatwara izo pouvoir hariho n'aba principauté, ni kuvuga ngo abakuru. Aho bicara bakavugana ngo isi tuyigejeje he. Turakeneye kwinjira rero muri nouvelle ordre mondial. Wewe ubigejeje nawe bigejeje. Baheza kubivugana twebwe atana kimwe tuzi,
tukisanga hari amategeko adasanzwe turiko turinjiramo atavyo tuzi. Ariko Bibiliya ivuga ngo naha aba bantu bose bahari, Bibiliya imbwira ngo mwahawe ubushobozi, ibigwanishwa byanyu si ivyo mu mubiri, ariko ibigwanishwa vy'Imana mufise, ngo mfise ububasha bwo gushingura, bishingura impari, bishingura karimbi, n'ivyiyumvirwa vyose mu mitima bikabigomorera nde Kristo. Murafise ububasha bwo gushingura mu masengesho. Daniyeli yaravuze ati ndazi aho ndabikorera, ndazi naho ndi mu kibanza cyo hejuru, ariko kandi sinibagira ko mfise ikigwanishwa cy'amasengesho. Bene data, turakeneye kugwana no mu masengesho. Raba aka karere, abakuru bariyumvira n'ivyerekeye uburere. Akarere turimo ka East Africa nibiki byakazingatiye, nibiki uno munsi twe turagwana navyo, amacakubiri. Abantu bakaturaba, bakaturondera, bakaduha imfashanyo kugira ngo basi impunzi zishobore kubaho. Ariko ikibazo niki, nuko abakuru barongoye kano karere bariko batugwanya mu macakubiri. Ishengero ntimwemere ko mwinjirwamo n'amacakubiri mu izina rya Yesu. Umbwirire mugenzi wawe uti ntiwemere abo bakuru bo mu kirere bo tujana mu macakubiri. Bimubwire, ndarindira mpaka bimubwiye. Kiretse nimba ukorana nabo birabishe, ko aho ugiye hose bumvise yuva bakubona mu ivyo gusa. Kubera iki? Kubera iki? Kubera iki tutosenga ahubwo kano karere kakamenyekana mu ikanguro? Haleluya. Ikanguro nivuga butumwa, abamama bagahaguruka bakajana ubutumwa bwiza nk'imbeya za kumuriro, abajene bakuzura mpwemu yera, ingabire n'ukwerekwa bikagaragara, abapapa nabo bakarongora ingo zabo neza, bagakuza ingo zabo mu nzira y'Imana. Ngivyo ivyo duhamagarirwa. Abikolosayi 4:12 havuga ngo, Abikolosayi 4:12 havuga ngo Epafura wiwanyu umugurano wa Kristo Yesu arabaramutsa. Mwumvize ico Epafura akora, ngo yama abagwanira hehe? Mu gusenga kwiwe. Yama abagwanira mu gusenga kwiwe, ngo mushikame mutunganye gose, mumenye neza mudakekeranya ivyigomba, ivy'Imana igomba vyose. Epafura agira iki? Mwumvise bakoresha ijambo irihe? Abagwanira mu gusenga. Mu gusenga, n'urugamba rwo gusenga. Inyuma y'amasengesho ya Daniyeli, umviriza icabaye muri Ezira igice ca mbere umurongo wa mbere. Havuga gute? Ezira igice ca mbere umurongo wa mbere. Umwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma, Daniyeli yahejeje gusenga. Uhoraho akangura umutima we kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribone gushika. Shaka bigerezaho ndababwira ibikwirikira. Inyuma y'amasengesho ya Daniyeli, Imana ngo ikangura umutima w'umwami w'umupagani w'i Babuloni. Mwanyumva? Akantu siniko mucumba. Inyuma y'amasengesho ya Daniyeli, Imana ikangura umutima, ivyura umutima. Imana ntacinaniwe, irashobora no kuvyura umutima wa Kinani. Kinani ujya mwese mwahevye, wa wundi nimba ari ubarongoye Kinani yananiranye, ariko kubw'amasengesho Imana iravyura umutima w'uwo mwami. Uwo mwami avyuka avuga ngo ndabasavye mwegerane mwese ababishaka, mugira iki? Mugende tahi wanyu mwubake Yerusalemu. Vyavuye he? Mu masengesho, mu rugamba rw'amasengesho. Mu rugamba rw'amasengesho Imana ivyura umutima w'umwami Kuro, atangura kubabwira ngo genda. Nigiki Imana itokora? Ndangirize kuri aya majambo, murayandika ariko jenda yasoma. Apocalypse igice ca kabiri umurongo w'indwi, mwumve. Unesha nzomuha kurya
ku vyamwe mu giti cy'ubugingo kiri muri paradizo. Ugize iki? None hari unesha atabaye iki? Atantambara. Unesha, nimba Bibiri tubwira ngo unesha nzomuha kujya ku vyamwa ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo. 2:11 unesha ntacu urupfu rwa kabiri ruzomugira. 2:17 unesha nzomuha kuri manu yenyegejwe kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ku izina risha nta muntu arizi ataruzorihabwa. Igice cya 2:26 unesha akitondera ibyagezwe byanje agashitsa ku iherezo nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. 3:5 unesha azokwambikwa atyo impuzu zera kandi sinzogabanya izina giwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina giwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ivyahishuriwe 3:12 havuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ntazosohoka ukundi nanje nzomwandika izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje n'iryo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. 3:21 unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. 21:7 unesha azoragwa ivyo nanje nzoba Imana yiwe nawe uzoba umwana wanje. Umbwirire mugenzi ati ube mubanesha. Hari urugamba rw'amasengesho. Naho ibintu biba nabi hariho intambara duhamagarirwa kugwana n'amasengesho. Nabahe uri kuranigana nabo nabaganza bahe ni mpwemu mbi mbega nabaganza yisi nabafise ububasha nabakuru bivanye n'ubukuru bw'ivyo uri kuragwana navyo. Ico nzico nuko ushobora kuronka ubushobozi bwo kukuneshesha biciye mu masengesho. Unesha azoba yagwanye ariko niteguye ni nkuko uhora avuga ati niteguye kubana nawe nkamufasha kunesha. Ndabasabe muhaguruke dusenge Imana. Sabe pastor aze aturongore muno sengesho. Hari ibintu ubona canke mubona mukumva nibisanzwe. Birashoboka ko uno mwanya tutoronka umwanya uhagije wo gusenga cyane, ariko ico nifuza ko mwoturongoramo gusenga. Mana mpuwo mutima wo kugwana mu masengesho, mpuwo mutima wo kutabona ibintu nk'ibisanzwe, ariko mutima shiramo umutima wo kugwana mu masengesho, wo kuba mu ntambara mu masengesho, kuko numvise ko hari abo tugwana kandi numva ngo hari isezerano yo kubanesha. Dushoboze Mana, uduwe mutima. Reka uduze ibiganza vyawe. Haleluya. Urakoze Mana, ijambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe ni rizima. Nk'ishengero turi hano Mwami, waraduhamagaye uduhamagaza ijambo ryawe, ijambo ry'ubutumwa bwiza. Waduhinduye ishengero ryawe, waduhinduye ubwoko bwawe Mana. uri kuraduhamagara kino gihe guhagarara, haleluya, guhagarara mu igihengeri c'uburyo bwose. Umwe wese mu ruhande rwiwe hari ahantu umugomba, hari akarere umugombamwo, hari ahantu ugomba ko duhagarara kugira ngo tugwane intambara yo mu masengesho. Turi hano kubw'ijambo ryawe Mana. turase kugenda nk'impumyi, turase kugenda nk'abantu ataco bazi. turi hano Mwami, turagushima kubw'ijambo ryawe. Warasezeranye Mana, uravuga ngo abantu banje, abantu bitirirwa izina ryanje
Oh haleluya, ngo nibicisha bugufi, haleluya, ngo bakareka inzira zabo mbi bakandondera bakiyegurira gusenga, nanje nzobumva mparira ibigabitanyo vyabo nk'izi gihugu. Rero ndaguhamagara mwene data, duza ibiganza vyawe ubwira Imana ati Mana ndi hano, nditeguye guhaguruka no kwicisha bugufi no kuguhamagara mw'izina rya Yesu Kristo. Duza ijwi ryawe mwene data, usingene usenga, saba Imana igahagurutse. Usingene wasenga, saba Imana iguhagurutse. Usingene wasubiye inyuma, saba Imana ikugarukane. Uzicaguciye intege, saba Imana iguhagurutse. Isuzume, ni wewe wizi, ntituri mu kivange. Sengera kuri wewe nyene, isengere Imana isubire ikugarure mu kibanza cyo kugwana mu masengesho. Urakoze, urakoze Mwami, urakoze kubwa mpwemu wawe yera, urakoze kubw'igikorwa uduhamagariye, urakoze kw'iri kanguro kw'ishengero ryawe, ikanguro ry'umuhamagaro wo gusenga, ikanguro ry'umuhamagaro wo gusenga. Hagurutsa abapapa bari hano, cisha bugufi abapapa bari hano, cisha bugufi abakenyezi bari hano, abatakaye bagatakarira mu vya buno bugingo, bagatakarira mu vya kino gihe. Cisha bugufi abumva ko bidakwiriye, cisha bugufi abadugijwe na wa mubi akabadugiriza kubatakariza mu bintu, akabatakariza kubanyaga ubu bushobozi n'ububasha bwo gusenga. Mana turaguhaye icubahiro, turagukomeye amashi menshi kubira ijambo ryakanguye. Uri Umwami agira neza, uri Imana ikomeye. Uduze ibiganza vyawe usenge, wange igishizwe hejuru na wa mubi cose. Umwansi yaraje, waramuretse, yafashe amagara yawe, yafashe umuryango wawe, yafashe igihugu, yafashe abana bawe, afata umukenyezi wawe. Uyu munsi ubona ivyo yafashe, ubona umenga ni ivy'abandi, ubona umenga hari abakwiye guhanganwa nabo, watakanye no muri kritike. Reka usenge Imana. Mana turaguhaye icubahiro, turanse kunyagwa mw'izina rya Yesu, turanse kunyagwa abana bacu mw'izina rya Yesu, turanse kunyagwa ingo mw'izina rya Yesu, turanse kunyagwa umutekano mu karere, muri quartier mw'izina rya Yesu Kristo, turanse kunyagwa ingeso nziza mw'izina rya Yesu Kristo, turanse kunyagwa kuba ibishinga intahe mw'izina rya Yesu Kristo. Turirukanye umwansi mu burere bwacu, turirukanye umwansi aho waduhaye, turirukanye umwansi aho turi mu miryango, aho turi ku buzi dukorera, aho turi mu byo waduhaye. Turirukanye umwansi. Senga, tegeka umwansi, bwira Satani ati nta bubasha ufise. Twanse kutuganza, twanse kuducinyiza, twanse kutunyaga gutahura, twanse kudutwara mu mwiza. Turaguhaye icubahiro Mwami, uri Imana igira neza. Ijambo ryawe riratubwira ngo waduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo, n'ubwo kunesha ubushobozi bw'abamwasi bwose. Turahagurutse, twanse igikorwa ca wa mubi, twanse amayeri ya wa mubi, twanse igishizwe hejuru na wa mubi mw'izina rya Yesu Kristo. Mu miryango, Mana muri quartier, Mana ku gihugu, ku kazi, ahantu hose mw'ishengero mw'izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze. Turagukomeye amashi menshi cane. Akaruru k'intsinzi. Semerera. Urakoze Mana.
urakoze kuduhagurukije mu rugamba rwo gusenga. Tugukomeye amashyi menshi. Uturinde ubwibone, turinde kumva ko tutosenga, uturinde kutamenya. Haleluya. Uturinde ikintu cyose, uturinde itiro ryo mu buryo bw'impwemu. Urakoze kuri Imana igira neza. Ni mu izina ryawe ryera dusenze dushima. Amen.